Karusi. Nakuzeni Kamulikwa Benurire. agenda sir. Umushyitsi w'iteka kaminuza byiza y'amara igakubita urukundo amazi utundi tugambwe ashinzwe gutangura muri ya ntara nziza cyane y'Ikarusi. Abari inyuma bakomeza bambuka komeza mu Karusi.
yubatswe yo mbega byiza. Nagoma ntangure shimire abagumyabanga biciye mu ntumwa z'abagumyabanga zitavye ikoraniro kaminuza idasanzwe yo kwa 2040 yabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega, aho banyizera ngo j'imbere abagumyabanga kandi abyemera. Uyu munsi naho nkaba nashimye yuko turi kumwe n'aba dusangiye igikorwa gutangurira ingendo za mbere mu ntara ya Karusi. Hari uwavuze ati murazi igituma Karusi murabizi. Ikarusi kuzengika murikwa henurire. None bice bigenda gute? Nimwumva ko mwabasize abandi. Intara ya Karusi rero twashimye kwigendera ubwa mbere kuko niyo ya mbere mu majwi, niyo yatoye niyo yatirose amajwi menshi mu matora aheruka n'aya 2015 n'aya 2010. Murumva rero ico cyatumye duhera ngaho iwacu, itwari guhera ahandi kandi hariho abambere. Twagomba rero ubwa mbere tubashimire ingene mwitwaye mu matora aherutse. Mwarose hafi amajwi 90%. None abo 10% ni bande ko turabakeneye nabo? Dufise 90% turondera ijana. Nico gituma ndabatumye kubatuzanira kugira ngo 2025 mu 2027 muze mwakwijana kwijana, kandi birashoboka. Karusi rero ni special namara bivuga no mu ndero niyo ya mbere. Twibaza rero ngaha ko twohagira karorero kazohindura abandi bagumyabanga b'intara zose muri byose. Kandi nyirishobora umukuru w'igihugu aravuze ati ntabwo urekura iciza yafashe, gumya rero. Nituje kuvuga gusa, tuje no gukora. Tuzovugisha ibikorwa nivyo vyiza, kuko amajambo yoyo uravuga ari gihe baca bayibagira, muga igikorwa nicibagirwa. Turashimira intara ya Karusi iri ku kivi. Turashimira na leta ingene ifata mu mugongo province yacu ya mbere ku migambi nyuranye. Dusangira ikivi rero, umugambi wacu tuwuteza imbere. Umugambi uzotera imbere abagumyabanga bateye imbere. Abagumyabanga mu gutera imbere ni ukuramo ko mu mpuzu, nta guharura amasaha uri kurakora.